dusanzwe dufise amategeko kubera administration y'Uburundi na administration irimo transparency ujya muze muratandukanya umuntu n'amategeko agenga igihugu. Urashobora kuba ufise taktike nziza igisoda gipanze neza ugatubura abasoda biraba abo basoda nabo rero twe dufise ni mwebwe nyene mwebwe nimwe bisaba ko vuvu transformier muba abandi bantu abo bantu rero duce tugira twese turi kwitira yera akakuvuga kujya n'umukuru ujya n'umutu ujya ni twese ensemble mugabo muzona ubujeje kritika babe mandiza yajyari gutura ibintu negatifu byose bari byo tuvuga none ubwo umuntu arondera ingene wotega ibitego igihe cyose tuzoba tumeze uko kandi muri Afrika niyo politike yawe gutega n'ibitego instabilité ne développe jamais le pays. Nk'ubu tufise iyi vision turagira icabere Burundi wese yaca araba comment améliorer, comment mettre en pratique iyi vision. Ugasanga twese nico tubona gusa mu tutavuga abaje bagesana zo kwa kubutegetsi cyane. Ntiwigera wimvira development uriko wimvira instabilité. Hajya abantu hariho abatazi yuko ni waba gutera grenade uba wishe igihugu utaba wishe indongozi. Hajya ibyo byose ni ibintu dutegereza guhinduka, nicyo twavuga ni duhindura ibintu bitari bike. Ni ibintu dutegereza gutegera tugaca tumenya none tugire gute. Nicyo twabakora jewe cyitwa dialogue secteur public privé. Kubera amafute de capitaux akogwa n'amaprivé kuko mu Burundi na corruption uyibikura muri secteur privé. Twese tuko dukarukana société tuyubake ibe rusangi yakora ni privatize mbwira mwigarukana rebe rusangi yabaye privatize kuva umukoroni yinjira mu Burundi no kuva yuko igihugu cyari privatize kuva umukoroni aza gushika 2005 burya nijya kudetana na ntuwa ijyavuye kwantako ibintu biba rusangi kuri iki tukadukorera konziko kuri iki tutovuga tuti ubu rero turatanguye mugakomera inzigo nakaratunze namuzotunga cyo mbere gutosanga ari barumworo bari mutunga ubu nyene twohinduka ngoca mubona ibintu bibi